kurigira wigira ngaha Mushinga Salvatore bajya bagwara bishe utekereje kwishura utekereje kwishura nico kumara gukunda utanga amagahunda ntahari nejo guca ngenda usigane nabo bantu bawe ntibavuze ko ari aba ex biwabo cera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu utelefone bose bazi bagumaniriza urugo amasaha nimeka hakinzo kazi gufashike wakirese mu kitawe sha ndakubwire rero niko turi kumwe ngira ngo uzozana ari inyigisho reka jewe hariya twe twibiriye umviriza cyane uzosubira kumbwira ubwo bujambo k'uburofu nije mzara cyane nari nizeye ko ari we muntu ushobora kuntahura none uko niko nyishuye ngo ntekere ngende subira mu kariya gahinda ahubwo mbere buhose subirayo mama ahantu uje banyagiriza n'ubusuma cyose ushobora gusubirayo ubusuma ubwo n'urara washatse kwigira kugura ishure ariko ntigikunda uko misaza nje ndamuzi neza biruzuye mu nzu abakozi bariho ahubwo nkeneye usubire kwishura mama ko udashobora kuntahura ari umubyeyi wenyine fisi ubu rene nsubire hariya jewe ariko mwana wanje jene nzi ukuri kuriga utera imbere kugira izonkize none umuvema ufashe gahunda yo kuvuga ngo uhishura ico ntigikunda genda wige hama usuma nabwo usuma nakuziko je ndetse atabusuma ariko arakwagiriza hajya nta busuma mama ibintu ushobora kubyumva nabizi umvitira mwana wanje ubuzima burarondegwa mubwizana tekera uje kwishura nawe ivyo uri kurigira wigira ngaha Mushinga Salvatore bajya bagwara bishe utekera uje kwishura nico kumara gukunda ibintu bizogenda gute mere ntari karantahura ahane niteze yuko ariwe basiye gupfuma akaja no kugira honga ese ngaho kweri nzobimubwira sha nakundi haje ndabona birarangiye hakuni n'imigenzi gusubirayo shema n'ubu shavu ntibirahera kubera kubika inzigo kugera hiyo hose ugira inzigo utaroga ikagupfa kubusa abadasangiye ukwizera ntibakwiye no gusangira ku nkoko kimwe ahubwo nyene ndakubaza niki cagutumye guhindura idini jewe nk'umugabo wawe yakuvanye muhira atavyonze shene idini ry'abamizirima ndarikunda cyane barambara bakikwiza nico ndabakundira madame
ntuzosubire kuzuragerageza kundakaza ubundi. Ishura ku kibazo nakubajije nti nimba utanyumvise neza, ni igiki cyagutumye guhindura idini nk'umugabo wawe tutabigiye inama? Ikibazo kiratahuritse ndibaza. Shere, umaze iminsi wandakariye, niyo mpamvu ntigeze ndabikubarira. Ibindi byo kwaje kubimbwira, wabimbwiye ko ndakurakariye. Nagiyeyo ndabibaza ko byohera, ubwo nawe kariye. Ibibazo ko byohera? Aho data wanje mbarira, ibibazo biri muri uru rugo ntazi nibihe. Nimba atari film uri kurankinira, nimba atari comedy uri kurankinira, ubu bagutumye umugabo wawe uze kumwambika ikibandiko. Gende wabwira ati bakubeshe n'umunsi warimo, sinzi kumva ubw'iryo jambo. Uranyumva? Abo kwa Nyamba. Karibu. Ya! Amahoro. Karibu tunaanza kuichapa. Nyamba. Yego. Asha ndakubona kwiyeri. Amakuru y'imisi. Nukuri jewe ndashima, ni meza, naenda bakumbuye, eka sifise ukuntu nabibabwira. Asha, ni meza kweli. Nitakatu niyese. Mumuji nuko bimeze. Bareka Nyambara nawe gutera inkuru rero nibisanzwe. None hari birenze none. Amatama fresheri iwa. Cyane Nyambara ndagutera inkuru. Bise mumuji nuko nyene bibona. Gusa kubera tutaherukana ushobora umengo narahindutse. Wenda kubaza. Madame wawe ariho nawe ngo ndamuramutse. Bash. Madame Zambara akigenda asha. Mama we. Sibumwe naragukumbuye. Yaguma kumbaza. Wigegeye kuyigudukwe ihiye mu gitara. Gusa ndamubwira yuko waje. Aze kukuraba kwiri cyangwa uze kumubwira imbere. Baza kumubwira aze ko ndabamuhira. Yego kwiri. Turamukanye. Yego. Mbere yashe ndakuzimana iki? Uranyumva? Nako mama akabura imva. Narumvise ibyo wari kuravuga utanga amagahunda ntahari nejo guca ngenda usigane n'abo bantu bawe. Ntibavuze ko ari aba Axcel wawe. Cera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu utelefone bose bazi bagumaniriza urugo. Ndabona ko utanyizeye. Basi reka tumurane katesimu, utware yiwanje nanje sigarane yiwawe. Narakubwiye ko atabindi byemeza bindi nkeneye, kuko byose ndabisimukigaza cy'iwanje. Umurugo utukura ndaguciriye no gusubira gusanga wandiriye umutima umwana woca mbona wambuye. We mama. Mama. Sawa. Ngore kana gusenzera icyo nagiye. Hey. Mama. Chere genda giye. Uveze mwana wanje. Baragutekerera impanuro. Genda ushire umutima kwiga
iminsi yose sisigaye kandi reka n'izo nzagwa mwana wanje ndagufise urumwe hamwe woja mw'ibarabara se mbabaza cane naho ugeze mama nukuri je ndakumvise ikizoba cyose zocihanganira impanuro mpaye ndazishize aha ku mutima kandi icyo ndagusezeraniye nuko nzogaruka bakuzaniye amanota meza mwana wanje bizoshimisha ubu ndagufise nifise ku mutima hamwe woja mw'ibarabara nomaramara no kwigwa hehe mama reka ntwirwe turicara amajyambere mwana wanje rero ugiye twadusohoka hajya inyuma y'inzu genda niwashika mu nzira uraza kuraba akantu ukuramo k'imiguramo akajumisi n'agatumbura urabizi ntacyo womburana ariko ushira umutima kw'ishure ushira umutima kw'ishure nta kindi ndagutuma mama nukuri urakoze kandi cyane rero reka ninyarukire yego usigara amahoro rero nawe mwana wanje nzo gusengera kandi kugenda neza sawa sawa yego mwana iyo mbati yangu asha ndamuramutse nawe ifi yego sawa sawa mwana wanje sawa yego shira umutima kw'ishure tutosubira sawa Axcel, we muhira none wasanze bameze gute? sha muhira kweri je nasanze bakomeye gusa ikibazo nagize nuko nasanze ntanakagwa gahiye Kwagwa ko narabona ngaho uri kuramye iyi wanyu rero barenga kwagwa sana iwacu nukuri mbere ni nk'isanganya ryabaye kwa ntasanze ugwagwa ni gwishi ni boku ayo ndarusanga abana baraza ndakuzaniye ukaryoherwa Kwagwa Axcel cyane je sanze atanu kwagwa icyo nicyo kibazo rero niyo ndarogana nariko gw'inkwa na je nyene wema kwari kumborera nta ngorane mwari kurusangira na bofre reka ramye kwagwa nawe asha nimbara uko nyene kweri gusa ega sinari kuryoherwa tutagasangiye nawe nukuri urahonze je sanze atanu inzoga nkunda ntiwabonye na cyagihe badusohokana ko atanzoga nanyweye fanta kandi nibyo sha ndavyibutse wenda isaha imana yaraguhezagiye kweri je nk'ubu tuvugana n'inyota yamaze kumufata aya masaha ya ni neza hajya inzoka zigufasha iki uraraba wakireye se umukiza wawe mwana sha ndakubwire rero uze ko turi kumwe ngira ngo uzoza urabinyigisha reka jewe hariya twe twimenyereye kwikubitira urwango reka tujyitsane je nzogusengera hama Axcel burya bari bantumye ahantu sinzi ko bamerekeza ya nje noguherekeza nta kibazo ngo rero tugenda urabona ko n'amasaha yo gufungura agira kera cyane izo reka atari kure gusa hafi nabwo ari kure cyane wenda baratera inkuru witonze nenda kubaza ahantu tugiye ubwo siku wapi Yare duca ngaha cyangwa duca hariya cyangwa yewe mponje tuyobana reka muhonje n'uyu umva biryoshye none wewe biraryoshye gusa yarengeje umunyu
Ewe ugirira ngahe none? Ni 2,200 tonje. Shore nutwe baturyoshe none. Shore none ni 2,200. Ewe Sawa. tugire utwa bibiri. Kandi twangeze neza. Nawe ucuga umuti ujya ko yawumvishe ko turyoshe. Ewe inde amahera ndayibagiye muhira. Ndaje sivyo? Sawa nyaruke. Nanje gusaba akazi kuganda kuno rero umwana we wanditse ukoze mani zo kuvugagira. uwo mwana nibyo namubyaye se yamubyarira muzi shira se yamubyaye kandi navuze simuvugurutse nkareba gatatu bamvuriye ku rupangu kumenga ufise ubwoba amahera yawe arayazana nta kibazo. Ne tanti mubanga hanyene mwebwe. Ego tanti ni hato. Ne tanti. Aha ni habundi mugora byubushe w'inzobe akunda kuba apise igitambara. Ego ni haba no harimo ikibazo Sha. Yakwe nta kibazo. Ewe na tips? Rashe cyane bandi mu kazi. Ntacyo sorry. ariko none cyo kugendera ya muraba. Aho ivyo bibazo gufuma tubisiga muhira. Nati bitwaye harimo ingorane. Niperi ngaha nawe mu ngorane y'amafite kuri. Ni hangana. Madame? Oui. Sheri, ko maze iminsi mbona umengo wandakariye none n'ubu nturambabarira. Aho nyine wumva ufite umutima utuje wo guhamagara Jeshe. Sheri jerekere sheri wawe ubu ibintu byose ndamaze kubishira ku murongo ubu kuri kose ndagufise mu biganza by'iwanje naraguhinyuye Ariko iyo umuntu akoze ikosa agasaba ikigongo ntaba ari mubi. iryo wumva ariko se ryoroshe ryo kuvuga ngo mbabarira aho uri kurafata jewe nk'umuntu atafise ubwenge mu mutwe cyangwa uri kuva mfata nk'umwana wawe umbesha misi yose sheri ndagukunda kumbe nabwo urukundo rw'iwanje urugaburira imbwa zose narikwegeye ngo nzanye umugore kumbe nzanye igipfamutima c'umugore. Sheri, jewe nyene igipfamutima. Mbega ndakubaza wonsigurira impamvu tumaranye imyaka nk'iyi yose gushika n'ubu atakibondo turigira turonka ni kubera urukundo nkunda wambwira ko nkunda warugaburiye abantu benshi utarigera ubona wowe woha ikibondo gushika n'ubu menya ko birambabaza. Sheri, ubu urabona yuko ari je mbyara habyara jewe canke habyara wewe? Ibyo bibwiye nde? Umviriza, je ntuzosubire kumbwira ubwo bujambo bw'uburofu. Ni je mbyara